Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Kije mwese muduteze yompi turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2023 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Kaze muri kino kiganiro aho twigishanya tukanibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe abarundi yabereye i Arusha. Iki kiganiro mukaba mugitegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'umugwi wo kumenyesha makuru Remesha. Mukaba mugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi arizo wezitatu akaburungu itorero akaburungu org na wezitatu akaburungu remesha akaburungu net. Uno munsi muri kino kiganiro cacu turarabira hamwe ibigize igice ca mbere ariyo protocole ya mbere ivuga ku bwoko bw'injyane z'abarundi, ingorane zikumirana n'izihonya bwoko be n'uburyo byotorerwa umuti. Nkabamenyesha ko mu kiganiro kizokurikira ku munsi wa kabiri uza tuzokwakira abatumire mukaba muzoshobora kubaza ibibazo kuri iyo protocole ya mbere no kuri chapitre ya mbere. Ku mbuga ngurukana bumenyi zacu tuzobamenyesha imirongo tuzokwifashisha mu kubashikiriza ico kiganiro ikibiriraho, aho muzokwandika canke mugahamagara ku buhinga bwa none ari bwo Zoom, Skype canke WhatsApp call. Ico kiganiro mukazogikurikirana ikibiriraho kuri wezitatu akaburungu remesha akaburungu net akakwego ka kitse radio. Franck Espoir NDIZEYE nongeye kubaha ikaze. Iki gice cyumvikanyweho inyuma yo kwiga ku njyane z'abarundi zifatiye kuri kahise, haba imbere canke inyuma y'ubukoroni, hagakogwa ikiganiro gisesanguye ahanini ku ntandaro nyamukuru ya kahise yatumye haba ikumirana ikazana amacakubiri be n'ivyiyumviro by'ihonyabwoko mu Barundi, ibyaha byo kwicana be n'ibindi biza bisinzikaza agateka kazina muntu. Abari bitabiriye ibiganiro by'Arusha bahavuye bumvikana uburyo ihonyabwoko n'amacakubiri byohagarikwa, hakabaho igicu ciza cyo gusubiza hamwe. Kino gice ca mbere c'amasezerano ya Arusha kigizwe n'uduce arizo chapitre zibiri. Uno munsi tukaza kurabira hamwe chapitre ya mbere yitiriwe ubwoko bw'injyane z'abarundi n'imvo nyamukuru zifatiye kuri kahise. Ingingo ya mbere ijanye n'igihe c'imbere y'ubukoroni. Ubwa mbere, imbere y'ibihe by'ubukoroni, ubwoko bwose bw'abarundi bwatwagwa n'umwami umwe, bukizera Imana imwe, bwari bufise imico imwe, bukavuga n'ururimi rumwe rw'ikirundi, bukanabana ku butaka bumwe, bose bari biyumvanamwo nk'abarundi niyo bari bagiye bafashe ingendo zitandukanye mu mahanga. Ubwa kabiri, hariho abashingantahe bava mu bwoko bw'abaganwa bw'abahutu be n'ubw'abatutsi, akaba ari nabo baca imanza, bakaba n'abahanuzi mu nzego zose, ivyo bigatuma habaho ukumvikana. Ubwa gatatu, uburyo amabanga n'ubutware by'igihugu byari bigabuwe neza byatumye atanjyane zari zifatiye ku moko zabayeho muri ivyo bihe. Ubwa kane, haravugwa imigigwa imwe izwi nk'ukunena, ukwihutura, ubugeregwa, ubugabire, ukunyaga, ukwangaza, ugutanga ikimazi muntu, ugushorerwa kw'inka n'iyindi yose ikaba yarashobora gukogwa mu karenganyo, ariko bigashikira ubwoko bwose, haba ku bahutu, ku batutsi, eka no kubatwa. Mbona gihindutse ubwira kabiri
Ku ngingo ya kabiri haravugwa igihe cy'ubukoroni. Bwa gatanu muri ayo masezerano, muri iyo protocole ya mbere canke muri iyo chapitre ya mbere, dusanga abarongozi b'ico gihe cy'ubukoroni. Ubwa mbere bari abadagi, ubwa kabiri haza ababirigi. Intwaro yabo yaragize uruhara runini mu kurema imitima mibi, haba mu bwoko bw'abahutu, ubw'abatutsi eka n'ubw'abatwa, bigatuma igihugu kija mu ndyane z'amacakubiri. Ubwa gatandatu, izo ntwaro z'abakoroni zatumye habaho ingingo ikoreshwa n'abarongozi yo gucanishamwo abantu kugira bagume ku butegetsi, bigatuma habaho amacakubiri mu muryango w'abarundi, bikurikirana n'ikumirana bivanye n'itandukaniro riri ku bantu, haba ku buryo bw'umubiri be n'imyifato. Ubwindwi, muri ico gihe cy'ubukoroni harashizweho karangamuntu yari iriko ubwoko bw'umuntu, bituma abantu biyumvirana cyane ku bwoko ha kwiyumvira igihugu. Ibyo byatumye abo bazungu babatwara baronka uburyo buboroheye bafatamwo buri muntu wese bivanye n'ivyiyumviro byiwe. Ubw'umunani, ico gihe c'intwaro y'ubukoroni cahavuye candukiza izindi ntwaro zaje zikurikirana. Ubw'icenda, imico n'akaranga byari bifise akamaro kanini ku guhuza no kunywanisha abarundi, byahavuye byononekara muri ico gihe c'ubukoroni. Ubw'icumi, abazungu bamaze kubona ko ubutware bwabo ko bugeramiwe n'umuzo wo kwikukira, bahavuye bakomeza politike y'amacakubiri. Ariko ntibyabuza ko umuganwa Rudoviko Rwagasore na bagenzi biwe bari kumwe gukiza igihugu bakagishikana ku kwikukira mu bumwe n'amahoro. Ingingo ya gatatu ivuga ku mwanya w'inyuma y'ubukoroni, ariyo twavuga mu gifaransa periode post-coloniale. Kuri iyo ngingo ya gatatu, ubwa mbere, inyuma yo kwikukira no mu ntwaro zose zaje inyuma, haragiye haraboneka ibibi byinshi byatumye haba indyane kugeza uno munsi, ukwicana kurengeje, ihohoterwa rya kiremwa muntu be n'ikumirana. Ubwa kabiri ikavuga ko haboneka ivyiyumviro byinshi bitandukanye cyane iyo hageze ku kurabira hamwe ayo mabi n'ingaruka yazo, haba muri politiki, mu butunzi bw'igihugu be no mu buzima busanzwe bw'abanyagihugu, ahanini ku ruhara rwabyo mu njyane zihari. Ubwa gatatu haravugwa ko hisunzwe n'amatohoza yakozwe n'umugwi mpuzamakungu washizwe mu buryo bw'ubutungane be na komisiyo y'igihugu ijejwe ibyo kubwizanya ukuri no guharirana, tuzogaruka ko muri chapitre ya kabiri ya kino gice. Abitabiriye ibiganiro by'amasezerano ya Arusha baremeranije bose, barahuriza hamwe ko habaye ihonyabwoko n'ubundi bwicanyi bukabije, haba ku bahutu be no ku batutsi. Nayo ingingo ya kane ivuga ku bwoko bw'indyane ziri mu Burundi. Ivyerekeye ubwoko bw'indyane, iyo mico yose yaremeranije ko hari indyane za politike zishingiye ahanini ku macakubiri y'ubwoko be n'ubundi bwoko bw'indyane butegwa n'abarongozi babi bifashishe mu kugira bashike ku butegetsi kandi banabwiharize. Nuko inyuma y'uwo mwihwezo, iyo mico yose yahavuye yemeranije kubahiriza no gushira mu ngiro ibice nyamukuru by'amasezerano n'ibikurikira tuzorabira hamwe muri chapitre ya kabiri. Nkabibutsa ko mushobora kuduterera ivyiyumviro byanyu canke mukagira ico mubajije kuri email yacu ndizeye87@remesha-net. Kubifuza kudusangiza ibyiyumviro biciye mu butumire mu kiganiro cyo kwa kabiri uza, mwotwandikira kuri iyo email yacu ndizeye87@remesha-net. tukabashira kuri programme y'abatumire b'ikiganiro kiza, nayo abandi yaba abazobaza ibibazo canke bazoterera biciye ku murongo wo guhamagara n'abifuza gukurikirana ikiganiro ikibiriraho, tuzobibamenyesha ku mbuga ngurukana bumenyi zacu yaba Twitter Itorero B canke Facebook Itorero Burundi,
mubandanye mukurikirana inyigisho zitandukanye kuri www.itorero.org. Franck Espoir NDIZEYE ndabikebanuye. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.